reka twinjize umugeni bitabira ikingoma y'ikigwanda muzanye n'amashuri ashiramo twagiye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda ndamuzanye Burundi urandirira ngoma y'ikigwanda ndamuzanye n'ijisho rimwe ni wari menuzo riri hashashuwe y'ikigwanda uzanye Burundi urandirira ngoma y'ikigwanda ndamuzanye n'ikigwanirwa yaragwaniwe n'abazungu batanu none ndabira umwirabure nkashasha aramusimbanye nguyu ngoma y'ikigwanda ndamuzanye n'ijisho rimwe ni wari mena ndakurari yuzoririha ngoma y'ikigwanda ako karakwiye Egoni kabiri gatanu indwi shashi romantique, the speech above creation, the one and the only around the world as known as umwagazi w'Imana, le voyageur qui franchit les frontières sans passeport. Ijambaho ijambo hombi okay ijambo nga neza cyane Umeze neza jewe namara ndashimarugira byose ngire ariko adukana ko turi kumwe no bita bamwita Mwěnimâna bavuga ngo umugabo atese n'uvuga mu izina ariko bamwita Mwěnimâna wasebarenga yabo ariko hari gihe umwidondoro wiwe uba uri kintu cyo twita ngo afise ngo introduction kilométrique reka tugusaba kwidondora neza widonda ka dukurikirana neza ego murakoze cyane nitwa Mwěnimâna wasebarenga yawo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundi akukirindo cy'izindi imikanatiro kizirunze kakirundwamo nuko hagati yawe na Sasi ninde yavuze umwenye muremure nibaza yuko ari wewe ariko nije navuze byinshi Mwěnimâna ku mazina y'ikintu ndavye bamuhaye bamita gute ni Christophe niyo mungere neza cyane Christophe niyo mungere ego igyaruco mbega ryagiye karyo n'agatazirano ariko bukagiye gushenga yaje gute rigenda nukuvuga nahoze ndi umukinyi w'umupira w'amaguru hariho umukinyi rero yitwa Christophe Warugira batazira ruco nanje bacora kantazira kubera nitwa Christophe niyo mungere twakina kumwe tugakina hamwe watazira cyo bavuga ko ari umuntu amenze gute mu majambo make abatanzi ndumuntu bwa mbe na mbere kandi sinipfuza ko ikindi kintu atari umuntu ubugira kabiri ikirenga ku muntu ndumurundi nta umurundi w'abarundi akunda ikirundi kumwe nabivuga abanone azira akongera akaziririzwa ku kirundo cy'izindi ndimi nkaba nkunda imico n'akaranga by'u Burundi rimwe na rimwe ndosa karyo ndanabivugira nkaba nkunda n'ibijanye n'imyidagaduro byose biva bikagera yego kuvuga nta karimbi mbega ikintu cyo bwatireka jemwe ne marangira shiremo inguvu mu kwerekana ivy'akaranga ivy'akahise ku Burundi ikimbiro cyaje gute ntaho cyavuye ko nacisanzemo bakundi ubona ikintu kabona bakivugirana bake cyane tugira uti reka mpagarare ko rujya ruhande benshi baviriye bica bigenda uko nyine abantu bakavuga ngo abantu bakunda kubona Mwěnimâna bakunda kuvuga ko ari umuntu afise ijwi rinini ya cyane cyane ko mukunda kuba muri mu mamanza atandukanye muza gutambira abantu neza cyane ubu tubwire nk'akarimbo kamwe ukunda kuririmbira abageni kenshi kandi ubona ko kanabashyira muri mpwe mu by'ukuri urazi kwitabira burya ngo ntawe ubyina yitabira ndayishoboye reka twinjize umugeni bitabira ikingoma y'ikigwanda muzanye n'amashuri ashiramo twagiye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwanda ndamuzanye Burundi urandirira ngoma y'ikigwanda ndamuzanye n'ijisho rimwe ni wari menuzo riri hashashuwe uzanye Burundi urandirira ngoma y'ikigwanda ndamuzanye ikigwanirwa yaragwaniwe n'abazungu batanu none ndabira umwirabure nkashasha aramusimbanye nguyu ngoma y'ikigwanda ndamuzanye n'ijisho rimwe ni wari mena ndakurari yuzoririha ngoma y'ikigwanda ako karakwiye urarongoye nyene Mwěnimâna twakunze kubona cyane ku mbuga ngurukana bumenyi amapost novuga yo guteza imbere Kirundi avuga ivyerekeye Kirundi mbega ikimbiro cyo bacaje gutogira ngo je ngo manandike amajambo yo guteza imbere Kirundi
ubwa mbere na mbere kwandika ibintu bijanye n'ikirundi ntibigoye cyane mu gihe ubyitayeho usanzwe w'umurundi no kuvuga navukiye aho bavuga ururimi rw'ikirundi kandi sindaba ahantu bavuga urundi rurimi atari kirundi bivuze biti ikirundi sanzwe ndakizi muri make bavuga ko uri umusangwa mu Burundi neza cyane sanzwe ndakizi hanyuma bijya navyo novuga byiyongerako nuko ngenda ndayaga n'abatari bake kuko urumva mbasanzwe ndabikunda ibinzazaniye nkababaza nti mbega ibi bisigura iki mbega ibi byaje gute hanyuma nanje ndabironse nka kubyigumizamo nkaca ndabiyagira abandi haraciye inobwa iminsi itari mike mumeze nk'abahinduye content gatoyi amwara mwandika vy'ikirundi cyane ubu naho muca mumera nk'abagiye mu vy'imyidagaduro mbega vyaje gute kugira ngo muhindure muje mu myidagaduro muve mu vy'ikirundi ivyo bintu jewe ntavyo ndakoretse ko nkora ivyo byungura abandi gusa abo bantu sinzi ico baba babikuye ko nyezina ariko ntago barnyivye urya mubona niwe jewe nyene ariko nese twita content ariko abige dushira ku mbuga byameze nk'ibihinduka gatoyi kwerekeza mwahise no guhindura ubundi abibaza ko byarahindutse nuko tutuba twarigeze tuyaga imbere yuko ntangura ubundi bwo nihangiro ry'iwanje ribandanya hariho n'ibindi byinshi imbere batarabona biri nyuma bivuze biti uwoshatse kumenya nyezina yonyegera kambaza ihangiro natangiye kuja ku mbuga kwisi yego cyane tasha kumenya rimwe na rimwe ku maposte mukunda kugira kuva na kera murakunda gukarira cyane abigeme bambara ntibikwize ni kubera iki igituma ndakarira nico nawe tumubakari burya umukarira yambaye ikintu kiberwa cyambuye n'igitoke kandi baba bambaye kandi ikintu kiberwa cyambuye n'igitoke gusa igitoke kirika ibihunda n'amahuba ntikiberwa babwiza gucambura bakagituturira maze kikaberwa umuntu aberwa yambaye kube ikibuga yagiye yambaye yisi ubwiwa babona impamvu ariko iyo mpamvu niyiza bagutandukana ashaka gukira abantu rero bisanzwe kugenda twaratirimutse biye rero umuntu aciye agutirimutsa usanzwe baratirimutse nyene bica bigenda niho kuroga intambi bisaze tubashimiye cyane Mwénimâna kuba mwitavye akama kuri Bishop TV nizere ko no hanyuma mu twaba ryakara cyane twaba jogwara nko mwayivuze muzoshobora gusima tukaganira kugira ngo dushobore kufasha mu vyereke ikirundi turakumwe na Mwénimâna abantu mbwene mukuru ubuga rwa Facebook nigo akoresha cyane mukunda muzobona amajambo menshi yo kuryohora ikirundi ndetse n'utuntu ko gutwenza abantu sinzi niwe nyene dukura ariko mabona ko ariko arafasha kugira cyane cyane kugira ngo bamenye ikirundi biteho guteza imbere ikirundi mumenye ko hariho n'igihe Mwénimâna yabishika amajambo y'icyongereza kashira ku twatutse ana ayo bashasha bashaka gushaka katuzo kuri shasha tubashimire n'uko bandukurikirana nizere ko mwatahuye byinshi mwumvise byinshi byerekeye ikirundi vyerekeye imyidagaduro ivyerekeye kuryohora ikirundi ndetse no kugikunda no kugikundisha abandi ndabutse ko mwari kumwe nanje Shashi Romantique tubafasha kumekanisha ibyo murakora mukubasanga aho mukorera cyane cyane abikorera utwabo ndetse no kumamenyekanisha ibyo murakora ndabutse ko dukorana service nyinshi zitandukanye nka photography videography abafotography bameze neza abakorera amasanamu nubwo ko ameze neza mu manza zitandukanye natwe mugiye kuduha akaraka kugira ngo dusubire gukora two kwikenura maze duteze imbere ibyo tuko turakora ndabasabe rero kugira ngo tubandi duciye mu gufunga turakora kugira ngo umwese atere imbere atera intambwe ateze intambwe mugenzi we je ntera imbere wowe utera imbere twese dutera imbere maze duteze imbere igihugu ndayibutsa ko inyuma yakanwa kumwe no bita pangros ariko benshi bamagara vyanyuma mbwiye ibihe byiza ngamwe mubahwe murakoze cyane.